tugeze muri komine ya Mutumba, komine twasanze yifashe neza, twasanze abenegihugu bari ku kivi, imbere basa n'abatahuye neza intumbero y'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu, avuga ati mu runani rw'abarundi tugende tugana uburundi bwifashe muri 2020. Nyiricyubahiro agira ati muri hambavu y'ibikorwa mushyikirize indamutso za kibyeyi. Nyiricyubahiro aratambutsa cyane abanyamutumba, ndi nk'uko nawe yari kuhirera kuko nawe nyine ni nk'abarundi, ariko akanya ntikamukundiye. Mugabo mu minsi muzobona amabanga n'akabono kari Bujumbura aje gukora mu gihugu hagati, ntazi ko atazoyibagira kubarambutsa hano. Turifuza kubona Rwanda gushika ku iterambere, ariko imbere yuko tubishyikira bwego turafise ihangiro. Iryo hangiro ni muri 2040, aho twifuza ko umwenegihugu wese yogeraho aba umwenegihugu yifashe, yiga bakigaburira mu bwiwe, imbere no mu bisata bimwe bimwe bya leta canke iby'abikorera utwabo, aho mwimbu bugwirirana ku buryo turonka n'umusesekara muti bicaherera. Bica muri aya mpinduka muri twebwe adusaba guhinduka dukoresha umwanya kandi dushire ku rutonde ibikorwa dufise, tubishyira ahantu haba mu mutwe canke ku rupapuro rwanditse, ku buryo biheze tuvyumvira ko bivuyemo, tugatangura ibindi bishasha, ariko tugahindura umuvuduko w'akazi. Turakora n'ivyo bashobora gukora amasaha 2 ku munsi, ukumva ko wakoze warengeje, ugakora 3 ukumva kuri gihangange. Burya dukora amasaha make, dukongereza rero amasaha dukora kugira ngo dushobore kuronka umwimbu utubutse. Uburimyi n'ubworozi nicyo gisata gitwara ibindi mu migambi leta y'Uburundi iriko irashyira imbere, kugira ngo nitwashika kuri icyo hangiro dushobore kuba tukigaburira haba mu ngo no mu bindi bisata nk'uko ndabivuze, imbere dushobore no gushora hanze ibyo twimbuye. Aha hariho n'umugambi umushasha wa leta wo kunagura ibiterwa amazi bituzanira amafaranga, arizo ikawa, icayi, mbere ubu hariko hariyongera ko n'ibindi. Igiterwa cyitwa ivoka, baravuga ko dushobora kuzanira Burundi amafaranga mvamakungu adasanzwe. Abenegihugu rero mwijukire iyo migambi iciye ku ndongozi zanyu n'abahinga indongozi zizobereka. Turarima, ariko turakeneye n'inyigisho kugira ngo dushobore kurima kijambere. Inyigisho rero muzozironswa n'indongozi ziri hano zirakerebutse, kandi zirafise n'abahinga bashobora kubafasha izo ndimo. Kurima, korora, tubigire umwuga, turondere ubumenyi bushobora kuba
bwo gufasha kugira ngo nibyaba umwuga bishobore kugwiza umwimbu vuba na bwangu.